n'a déclaré guerre na Rwanda. Ntimugire ubwoba, igisirikare cyacu uyu munsi gishobora kurasa Kigali kirigoma. Perezida Kagame ntazarara mu nzu ye, azajya kurara mu ishyamba, akinisha abandi bantu, ntakine na Faci Beton Felix Tshisekedi. Ugahagarara he ukavuga ko ugiye kurwanya u Rwanda, ugiye kugirira n'aba banyarwanda, kubitwa tutangire kuboroga. Ni mu mpako bayobora manda ya kabiri, mbabwije ukuri ko muzaba batanga buhamya bibi. Ibi mbivuze cyane ku buryo buri wese anyumva. Isasu rya mbere ryabo banyagwa nirigwa kuri Kongo cyangwa agace ka mbere bazafata, nzakoranya inteko nshinga amategeko nyisaba uruhushya rwo gutangiza intambara ku Rwanda, kuko ubwo burenganzira ndabufite. Amahoro y'Imana bane namwe muri kubona cyo mubona Moses. Reka mvuge mbangutsa kugira ngo ndabuje ku muriri, mvuge ibintu nyamukuru nagiye hano ndandika kugira ngo sindabivanga. Hariho umuntu wa mbere ngaho ejo bundi hana posting aka video ka Zelensky ngaho muri Amerika, bamubwiye batahitemo gusinya canke bamureka sohoke bagiye ngaho bavuga ngo raba ngo Zelensky ngo nikijuju ngo nikirofa byavuzwe cyane nabo barundi bati Zelensky president wa Ukraine ngo nikijuju, ariko nagoma nababwire ko Zelensky wa Ukraine ntabwo ari kijuju, ntabwo ari kirofa, kuko yase kugurisha igihugu ciwe. Bamwe baci bavuga ngo ariko ngo ari yarasanzwe yakigurishije oya, yari yaratatswe, president wa Ukraine yaratatswe. Ibyabaye ni kubera ko yashaka kuja muri OTAN, kandi muri OTAN naho bakwemerera yuko ujayo hariho inyungu runaka, babona yuko bashobora kugukuraho. Putin nawe ati ntabwo bishoboka, bohantwara no bampomvye, acatanguza intambara kugira ngo nawe yitange, hagira ahantu abanza gufata akaba gace kiwe. Ubu rero vyarananiranye hose, hatanguye ingwano. Rero abanyamerika bagombye yuko Zelensky asinya kugira ngo buriya bice Urusiya bwafashe bubitware, iriya ntara bayihebe, kijya gihugu ziriya ntara bafashe bazihebe ivyo Burusiya, hongere habe akandi gace nako basinya kabe agapande ka Ukraine, kabe akabanyamerika bakuramo amafaranga ngo hanyuma bazokomeze kuba proteger cyangwa kubaha ibigwanisho n'ibindi. Rero nivyo Zelensky yasi, kandi urumva yuko nta muntu yashobora kugurisha igihugu ciwe, yaba ari baba president bamwe bo muri Afrika bari guhita bavyemera bagasinya. Kubona rero yarase si umwana, ahubwo benshi baramushimiye, yase gusinya amasezerano y'ubupfu ngo aho bazosanga igihugu yakidimburiye mu kaga, kandi isi kuvuga ngo yakidimburiye mu kaga kuva mbere. Ivyo mwumvise impamvu vyarabaye n'igituma. Now reka nje ku muriri mbangutse nze kuri ibi hano vyarako biravugwa hano. Reka mbere kuri iki cambere, ndakunda president w'u Rwanda ariwe Paul Kagame, kubera president w'u Rwanda ariwe Paul Kagame ntabwo ari umuntu avuga amajambo gusa, n'umuntu ashira ibintu mu bikorwa. Mwumve, ntabwo ngomba guhara umunyarwanda mbwira ngo urakoze, turakwemera, turagukunda, oya, kuko ejo niyumvuga ivyo mudakunda nimwumuzonyanga. Ndabisubiramo again, ntimumbwire ngo urakoze, turagukunda, turakwemera, simbishaka jewe, ntabwo mbishaka gose, nta nico mbashakaho pe, ntabwo mbigomba. Je mvuga ukuri uko kuri, kubera ko ejo nimvuga ibinyuranye n'ivyo mutumva, ndazikanwa muzontuka muvuga muti oya we wahora tukwemera, ariko uyu munsi mugaje Kagame ndamwemera. Mpamvu ndamwemera ni umugabo umushinga nahe ashira amajambo mu bikorwa gusumvya bari bara. Hano ndagenda kumbaga ngurukana bumenyi, ngasanga hariho abarundi bamwe abanyekongo bamwe basohoye indirimbo batuka Kagame, bandi basohoye ibijambo bamuvugaho nabi, ariko kumutuka no gukoresha ibijambo ntaco bimugira. We wakoresha ubwenge, akora ibintu yabasize mu bikorwa, ntabwo muzo kwigira mu mutsinda kubera muwa muri ko muramutuka, ntabwo muzo kugira mu mutsinda kubera muri ko muvuga amajambo nabi, ntabwo muzo kugira mu mutsinda kubera muri musohora indirimbo zimusuzugura. Uko gusuzugura ntaco bitwaye, nta nico bifasha ngaho, ahubwo ni mwebwe ubwanyu burya mwa mwarasuzuguritse. Now hari kindi maze imisi ndiko ndabona hari no ku barundi ngaho bakubita propaganda ngaho yabo, bakavuga ngo Kagame ngo bijya ariko arakora burya ngo ni propaganda, ngo bijya ngo nububeshi ngo ni propaganda, ngo hamwe na M23 ngo ni propaganda. Hari n'abarundi n'uyu munsi bataremera yuko Goma irafatwa, hari n'abandi bantu gushika n'uyu munsi bataremera yuko Bukavu irafatwa. Bariho b'abarundi bataravyemera, bakoza kugira ngo oya ngo bijya ngo ni propaganda, ngo ni kinyoma, ngo ni propaganda, ngo ni kinyoma, cyose ngo ni propaganda. Aba bafashwe ngo ni propaganda, ibindi bibaye ngo ni propaganda, ikibaye ngo ni propaganda, cyose ngo ni propaganda. Propaganda gute?
reka mbabaze kino kibazo namwe mukinyishura bo nyine ubwabo bakibishure abavuga ko ndiko ndabesha. Iyo propaganda niyo yatumye FARDC hamwe n'ingabo z'u Burundi ziva hariya mu mashamba zari zagiye gusangayo M23 irabiruka ko bariruka bavayo baja mu zindi ntara bariruka bakugwayo bashigwa Igoma bariruka bava Igoma baje Bukavu bariruka uyu munsi bari hehe Uvira nahene bacunganwe hijisho boraba nabi bokumva mu mutwe ngaho babahonse ngaho. None iyi ni propaganda nayo Kagame yakinye kugira ngo tuyimenye. Ni propaganda yakinye ituma bari abandi bantu bose biruka basubira hariya. Ni propaganda yakinye ituma bari bacancuro bahunga bagenda bacariya mu Rwanda baragenda. Ni propaganda yakinanye na M23 ifata bino bice yagiye ifata M23. Ni ivyo muvuga ngo ni propaganda banza mubishiremo ubwenge mumenye propaganda iyari. Iki ndakigaruko hanyuma reka mandanye. Harabandi nabonye ngaho batanga ibiganiro hamwe wo bita Eric Nyandwi avuga ngo nimba M23 idakorana n'u Rwanda kubera iki bana basirikari bafata igacibaha M23. Reka mabwire M23 kuva mbere bamye babivuga n'abakongole n'abanyekongo bafashe uwitwa umunyarwanda ni ngombwa yuko bamusubiza iwabo mu Rwanda nkuko bafashe bajya bacancuro bakabasubiza iwabo i Romania n'ahandi bavuye. Nuko bamwe muri mege mutavyumva mutagomba kwemera ukuri ngo bagenda no twarabivuze ko ari abakongore bari kubagwanira iwabo muri Kongo mugabo ari babandi bava mu bwoko bw'abanyamurenge ngo bahora ubwoko bwabo ngo nabatutsi n'ibindi nibo bari ko barigwana nuko mutavyemera muga gusamwe mu mahoro ngo kwera ko bavuga ikinyarwanda. So bano rero basirikare bafata bakabasubiza u Rwanda babasubiza u Rwanda nkuko ari abanyarwanda. Bano basirikare bafashwe nkuko ari abanyarwanda bakabasubiza iwabo nkuko bafashe bajya bazungu babacancuro bakabasubiza nabo iwabo. Be wowe uza kuvuga ngo raba ngo M23 ngo kubera iki ngibahaye bano basoda ngo bisigura yuko bikorana bibari abazungu M23 yafashe ikabasubiza Romania bisigura yuko bakorana na Romania. Bamugira ubwenge mungire muvugisha ukuri mbwa mureke gutera inzigo na propaganda mubeshira abantu. Byari ibintu bifadika nzobishigikira atari ibintu bifadika sinzobishigikira ubwo nububeshi n'ikinyoma. Now hari ikindi naco hari ikindi bavuze ngo kubera iki bambaye ibirato ngo bambaye ibirato vyiza niko nabonye abarundi bamwe bavuga ngo kubera iki ngo bambaye ibirato vyiza ngo ariko hari ivyo mwege mutazi. Baba aba M23 cyangwa abanyarwanda bafite amaraso amwe bafite amaraso amwe aba batandukanye n'ibirara byo muri M23 canke by'abantu by'abahoza rendo. Mwege murashobora gufata umusirikare mukamuburuta hasi mukamwambika umwanda mukamuha inkoni mukamuboha mukamwicarako ntimumenye yuko bijya bintu biba biri ko birabasuzuguza. Mugabo abantu bafise amaraso y'u Rwanda ndavuga harimo aba M23 canke harimo abanyarwanda ngabo barashobora kugufata bakakujisha inkoni mugabo akabari inkoni ziterekana isura mbi mu nyuma bakakwerekana usa neza. Ni kuvuga ngo baraza bakakubaza ukeneye iki ari umujigite baraguha ubuvuze baraguha nimbi birato byagushiranye babijugunye babitaye bati mugomba ibindi birato bati sawa baragenda barondera ibindi birato ngaho bakabaha kugira ngo binjire ahasa neza kandi bameze neza binjire baboneka neza kuko babafashe nabi bavuga ngo bariko bafata nabi mugabe injiye basa neza n'isura nziza nayo ije kuri cya gihugu cy'u Rwanda. Mugari mwe muri kwera ko twebwe tutagomba uko kuri tutagomba kubimenya tugomba gukora nk'ibintu by'ibikoko iyo twafata twacha tubica yaba ari aba nkayi wacu Burundi canke abanyekongo bafashe bano bantu bari guca babica bakabatimbagura ngo riho babakoze ibintu vyiza bose ubwenge ahubwo n'ubujuju. Hanyuma ikindi ndaba hano kugira gucira kivuga kino kindi mwumvise no president nawe wa Kongo yari mwavuga yuko ngo azogenda ngo kurasa Kigali cyo byo byaramutaye kuba amazi nabano bantu bariko barafatwa manarabiwe Kigali yarabigajye ariko bimutaka kuba amazi. Okay now reka kugira ngo ndangize nje kumuriri w'uyu mugabo hanyuma nce nihereza ibinyamukuru n'ivyo nahe ndabivuze. Now uyu mugabo koko w'umugenerale hano mubona ndaramo colonel n'umugenerale ngaha murabizi yuko haheze imyaka myinshi bariko baramuvuga yuko yakoze genocide yo kuyica uwahoze ari umwamikazi uwarangirije abamikazi mu Rwanda amwicira inyamata koko ivyo ngaho murabizi mugene no kuri GGO hari kiganiro citwa ngo urupfu rw'umwamikazi w'u Rwanda kiri kuri GGO kimaze imyaka 2 kigiyeko.
n'uyu mugabo hano baragiye ngaho baramuvugamo yuko yagize uruhara kuko ico gihe yari mu ngabo za Habyarimana kandi yarajejwe nimba ari perereza muri kaminuza umenga niko bavuga ngaho arica no musema abana yuko hano bamufashe baramugarukana mu Rwanda hamwe n'abari bamushigikiye arahagaruka kandi yari yaravuze yuko atazogaruka mu Rwanda Kagame gihari ngo azoza mu Rwanda Kagame atakiriho ariko yaje amusangaho Kagame ni hakiri ibimwaro hano byamuteye. Now hari ikintu ngomba kuvuga kandi mugahino yuko ndakivugaho reka banze mvuge kano kana ndashimira uburyo yaba M23 bacanke n'ukuntu abanyarwanda bitwara ndavuga mu bintu bijanye n'isuku no kwakira abantu n'umutekano uko hano binjiye wahabona vraiment isuku wahabona ubwiza wabona yuko atuje abajejwe umutekano ibintu byose babikora ku mwanya bambaye neza bari kwijije barasaka ku murongo vraiment God bless you guys, God bless you guys kuko ibintu mwagizeho ni ibintu beshi batarafa bagezeho abo bose mubona ngaho baza ngabo batukanga abanyarwanda ngo ntabwo mushoboye murabaki nukumaramara ntacyo bafise bo babereka ndabizi yaba ari ku butaka bwabo mwari guhabona umwanda gusa umwanda wonyene ni wari kubakira nukuntu baba bambaye byaba ari bitera sona ari ibintu biteye isoni ndabizi ko bino bintu babinziza bavuga ngo ndaka igihugu je ntabwo ranka igihugu ikintu nanka ni kubera karabanebwe n'abanebwe ntibagomba gukora nta nubwo bagomba guteza igihugu cyacu imbere ni kugitakanga no gucambara no gusiga umwanda gusa bakaza ngaho batukana bavuga ngo barashoboye mugabo wabaje uti nyereka ikintu mushoboyemo ntaco bobereka twe tureka dobwisha ukuri je ndemera nkagawa ico ntafise nzobabwira yuko ntagifise kugira ngo munyigishe ugifise naho ndakikigireko biramara maje kubona ushobora kubana n'inzu y'umubanyi agakubura neza mugabo agakuburira ngaho ku ruhande nawe ukagumure ku mwanda ukagumuhaba biramara maji bino ndabivuga kugira ngo baza bari kubitagashi bihanure bahinduke biramara maji gose cyane na disibire kuri vya bindi vy'uyu mugabo murabona ko yafashwe arazanwa mu Rwanda urubanza rucibwe yari yarisha abantu yarabahohoteye n'ibindi bitandukanye na hari message nakirize shika nka zine z'abarundi kandi zo message ndi nazo ngaho abarundi bambwiye ngo urumva ngo reka tukubwire ngo niyo M23 ngo yihenda nkikadutera ngo tuzoca dusimbira muri bende babo ngo babatutsi tubice bose niko bambwiye listen ndazi ko baza kumbwira ngo we nguru gateranya ntabwo ndi gateranya jewe ndabizi ko abantu bafise umutima muzima n'ubwenge muzima cyane reka ndabibwira abanyarwanda muri kano nibo babumva hamwe n'abandi barundi bize ugiye kuraba imvugo za bamwe bene wacu ngahi Burundi ntaho muzosanga zitandukaniye n'imvugo z'abasize bakoze genocide mu Rwanda cyangwa abakoze genocide mu Rwanda ndabisubira kugira ngo vyumvikane neza hari bamwe ndiko ndabivuga kubera ndabimenya amabanga yabo ndamenye ngaha baca baza bavuga ngo urumva ngo wewe ngo wapi ngo kweri ngo urateranya ntabwo nteranya murakurikirana ibiganiro vyabo murakurikirana imvugo zabo murakurikirana n'ukuntu bitwara murakurikirana n'ama audio yabo murakurikirana n'ukuntu bigira nibura umuntu wabonye ubwicane bwabariye mu Rwanda bwa genocide hamwe n'abandi bantu bize ugiye kuraba izo mvugo z'ababene wacu ubu ntabwo uzosanga zitandukanye n'imvugo zabariye abantu bakoze genocide mu Rwanda uzosanga imvugo ari zimwe n'imyitwarire ari imwe n'amazina bafona ubunyenzi ubuki ubuki ubuzina buto bupfovye ubundi bwoko runaka urahita ubona yuko muri bo hari akantu kabari matari keza ariko rero bano bantu niba nagomba guhanura ndangirizeho nkuko mubibona kuri uwo mugabo ngaho wewe wese wifuza kwambura ubuzima mugenzawe wewe wese wifuza kwambura ubuzima mweneso ngurangize ubwoko runaka nagomera kubwire yuko ubwoko runaka naho muzobwica ntabwo muzobuheza siziko bakomera vyumva neza ubwoko runaka naho muzobwica ntabwo muzobuheza uvuga ngo bicu ubwoko bw'abatutsi bw'abahutu bw'abatwa bwiki ntabwo muzobuheza kandi mwihenze mukaza mu bwicanye nimebwe muzo muri ko munazanira kaga indi generation izoba hanyuma iyo indi generation izoba hanyuma izohangana n'ibibazo mwebwe mwasize muteje ubwanyu Hitler yaragerageje kwica abayahudi hafi arangiza miliyoni vyaramunaniye uyu munsi abayahudi barakomeye cyane mu Rwanda bagerageje kwica abatutsi baragerageje byabataye kuwa amazi uyu munsi barakomeye cyane mu Burundi abahutu benshi barishwe muri genocide yabaye mu Burundi barishwe ku bwishi mwumvirize neza izi mpande zose simvize ko atari abantu bishi no mu Rwanda ntiyabuza bitwa ngo n'abatutsi bishwe abahutu bariho ndabizi
no muntu uze muri Hitler ntihabuze ngaha abayahudi bavuze bati turiko turicwa reka natwe twice bano bo kwa Hitler bariko baratumara kwigwanaho nibibuze ni Burundi ntihabuze abahutu bishe abatutsi muri ubwo buryo ntibibuze ariko hariho ukurenza urugero kwa genocide nya genocide ikaba original kaja mu ngiro bitandukanye no kwica bisanzwe hari ukwica wisha umuntu umwe ntibavyita genocide mugabo wisha abantu bikivunga mu buryo bwishi nivyo bita genocide nivyo ndiko navuga hano so no mu Burundi mwarabonye ngere bagiye ngaho barimbagura abantu hanyuma uyu munsi mwe barimbagura nibo bakomeye ku butegetsi rero nabo baba hari uyu munsi mukamugoma kurimbagura abantu mukazokwihenda mukica abantu mukazokwihenda mugakora iryo kosa umuntu hano hari ibintu byaje bijamwo ama audio arimo mwaravuga mwihangane gato hagiyemo ama audio mwihangane gato byako baravuga cyane mukazokwihenda riryo kosa ngaho mukarikora muzamenye ko muzorenguswa imbere y'ubutungane nk'uko uyo mugabo hano yarengukijwe imbere y'ubutungane kirazira gukora ikibi amaraso ngaho arahuma